Ikiganiro ni B Live Show turaramukije abakunzi bacu bose ba BTV aho bari bose mumeze neza. Bicaye aho muhagaze aho sinzi umwe sahari turabaramukije. Nirakoze wanje negrita tuba turi kumwe na mugenzi wanje DJ Rafa. Yes, tugiye mu Gasenyi ni kwa Boazi Docteur kwa Johnsoni. Ego cyane. Uragwaye? Zenda komeye ariko. Ngiye kurondera Boazi. Boazi numuririmbyi. Numuririmbyi akina amasinema. Umuvuga butumwa. Akina ivyese aravyandika. Umukomedien. Arubatse. Byose. Okay, turashise rero mukanya turabandanye mukanya ni kure. Ohewe ni urugendo. Ariko turashika gusa. Usanga na ugwaya acha tuvurira rimwe. Je singwaye. Nanje singwaye. Ngwaye. Je ngwaye ko atubwira ibyo bijanye n'umuziki nibyo ngiye kutubwira. Je ngwaye yuko umunsi umwe zobona Imana. Ntindatabigwaye ibyo twese turabigwaye. Urabona ko tugishitse? Je ndabona ko dushitse. Turegereje. Yego Shakibanza. Shakibanza cha docteur. Shakibanza c'ibitaro. Turagiye tugira dushike. Kwa Boazi. Kwa Boazi. Nibitanga Boazi mu docteur. Meshi bavuze mu docteur ariko afise ibintu byinshi akora. Asanzwe ari akina amareresi. Asanzwe ari umuririmbyi. Asanzwe ari umukozi w'Imana. Asanzwe avura abantu. Asanzwe akora ibintu bitari bike, asanzwe yubatse. Ego rubatse. Reka turamubaza n'ibindi byose. Kubera iki none byose turabivuga. Ibintu byose babimubaza tumubaze arubatse akina amasinema aravura araririmba hariho n'ibindi ngashobora kuba akora atarashaka kumugaragara kandi afise n'urugo turamubaza ibyo bintu by'urugo n'ibintu byose tuwa Okay, tumaze gushika rero ni ku bitaro benshi bita kwa Johnson. Ego tuje kugira ngo tuvugane na tuyibutse kandi yuko na Dr. Boaz nibitanga. Bari bamenyereye dukunda kumusanga ku bitaro. Ego akora tubwira ingwara zitandukanye n'umuganga asanzwe afise ubumenyi bwinshi cyane abantu benshi bamaze kumukurikirana kenshi nk'umuganga atubwira ingwara ukuntu ushobora kuzirinda ibintu bimwe byamari ko yaradushikira uno museretse turi kumwe ngaha Boaz kaze kuri televiziyo yacu. Murakoze cyane. Murakoze BTV ndaryohe kubabona. Nkubisa surprise. Kajoche. Yego. Mu ncamake rero Dr. Boaz benshi barakuzi nka docteur ariko urashobora kutubwira mu ncamake tutaraja mu bintu byinshi cyane mu ncamake ubuzima bwawe biography yawe gatoyi ubuganga uburirimbyi amareresi ubukozi bw'Imana ibintu nk'ivyo. Ego murakoze cyane. Ego mbanje gushima premièrement kuri surprise ya BTV ndaryohewe. Ego hama jewe nkuko musanze mubizi nitwa Boaz nibitanga nkabandi docteur wa medicine mu by'ubuvuzi. Biography yanje gatoyi cyane mfise agasirno kajanye na biography wanje mbona agasirno mama wanje akunze kuntazira witi. Navuze tariki 8 ukwezi k'umunani nkabandi umwana w'umuntu 8 nkaba navutse muri 88. Umba mfise witafi nkazitanda. Nzomubaza neza peut-être ushobora kuba ari byaba nka saa 8 n'iminota 8 n'amasegonda 8 n'amaterse 8. Ego neza cyane biza neza. Rero byo nkaba navukiye mu muryango w'abakijijwe navutse nsanga papa wanje ari umukozi w'Imana ari mu pasteur n'ubu aracakora ibikorwa by'Imana arakuze wageze mu myaka 83. Mama wanje ageze mu myaka 70 kandi barashoboye kunyinspira. Ego rero nkaba nashoboye kwiga amashure ndayaheza niga iby'ubuvuzi ndi umuganga ndi docteur ico kiranga akazi kanje kamisi yose mugabo hagati yaho ndi umu artiste
Ndomu artiste nkora ibitandukanye benshi bakunze kunyita ngo uri polyvalent ngo ntidutahura kuko ndomu cinéaste ndakina amareresi nabitanguye mwaka wa 2007 uti muri 2014 2024 mva heze imyaka 17 ndakina amareresi amafilme amateatre kandi je suis comédien aussi. Reka tu improvise muri comedy umva narakinye mu mugwi witwa Faraja Group n'ubu nsanzwe ndongoye ico gihe twarakuze tubikuriramwo mva ko bwiyo mfise indi sirno bantazira Bobo Kijege Bobo Kijege na mazina y'uwanje Bobo rivuye mu ijambo mu izina y'uwanje Preno Boaz hama Kijege je navukiye mu karere kama quartier mu buraruko bw'igisagara Quartier Nord rero hariho aga specialité ko ma Quartier Nord bita ubunure nsinze ko umaze kugumva ego akaki buva muki aka kitagute kaje kamodoka aka ubunure buva ku kamodoka kamwe kitwa ko muri Alema akabenz ko muri Alemanye na kabenz no ya kabenz no n'ingurube. Yes, ubunure ni nyama zo munda, ubunure bwo gore ni nyama zo munda bw'ingurube. Rero waruzi yuko ari inyama ifite amavuta menshi. Ubunure inyama navyitiranya n'ubutumbutu. Ego n'ubutumbutu nyene bw'ingurube bw'inyama z'ingurube. Kubesha bijyanye n'ubutumbutu bakunda gushira mu nimba ari mu gitoke bari hehe abari mu ngurube n'ubutumbutu bw'ingurube. Ubutumbutu bw'impene by'inka rero ubwo mvuga rero ubwo ubutumbutu bw'isazi. Ego rero ngo mvuze no bw'ingurube rero muri ako karere je nakuriyemwo ubwo bunure mu byo munda hari ibyo bita kijege hari ibyo bita kalamaua hari bita kitosha hari ibyo bita mulongoro hari gitabazi rero ibyo byose ari ubunure bwitwa kijege nibwo yakunda. Ego rero hariho kijege nayo ikundwa cyane nayo naciye mfata izina ryayo hariho ubunure uzobaza shaka kijege aha uco byomba hariho yitwa kalamaua hariho yitwa mulongolo hariho yitwa kitosha hariho n'igitabazi rero twakuriye muri ako karere iyo nyama ikundwa cyane gose kwiraryosha vraiment iraryosha kandi cyane n'ubu baracabana babutegura uhuye n'abantu babutegura neza n'isuku umunsi umwe nzobatumira tujane mushobore kuguta. Urakoze cyane. Ego rero ico gihe muri uwo mugwi wa Faraja Group twatanguye dukina iby'amareresi tutangura n'umugwi wa comedy tuca abakomedi bose mu guca twitazira amazina y'ivyo mu nda by'ingurube ibyo twita ubunure. Byagenze gute kugira ngo mufate iyo initiative yo kuvuga ati twese tube ubunure? Okay. Rero umurako karere ico gihe bwarubugenzweho cyane bwaravugangwa rero mu ico gihe sinzi nije natanze ico ciyumbi tuvuga none kumengo turondera utuntu dutwenza n'izina mumaze kumva gusizina aca tangura gutwenga utaranamukinira iby'umutwenza baca twiha rero ayo mazina twese. Yego rero niho havuye iryo zina rya kijege. Yego mbandanije gato musanzwe natanguye byo gukina mpejeje Humanité nahejeje muri 2007 naho nacenja muri umugwi naho twace dutanguza uwo mugwi witwa Faraja Group ukina wigisha ivy'Imana nani inyigisho z'ubuzima busanzwe hamwe n'ivy'Imana. Mu nyuma cyanda bibamwo ntangura ubuzima bwa université mugabo rimwe nsimba ko naciye ngabiri yanje yacidoga cyane cyamba n'umuformateur w'abandi. Ndibuka jewe icambere cyatumye ntagira isoni yo gukina comedy nova ko washoye kunyatira muri comedy nundi mu mugenzi
yakina muri groupe théâtrale yo kuri centre jeune Kamenge yitwa Fabrice bamutazira Fafa ubu ntari no mu Burundi cyo giyambira ngo bobo umviriza urafise dusoni ko jewe nakoze ndi umuntu afise dusoni twinshi cyane gose icyo gihe cyambwira tuje ndakunda kuri soni mu maso no mu bantu kugira ngo uzokine comedy icyo gihe je naba mu Kamenge tuja mu soko mu Kamenge hano badandaza amasutien y'abagore cyambwira umviza rero wowe ngomba tutora amasutien twipime hama ucuva nyine ku isoko no muhiri wanyu uyambaye hejuru y'impuzu no fafa bizogenda je mu quartier banze ko ndo umuntu ari serieux kandi très serieux ko je nakuze mu quartier ndi ncabwenge cyane bamfata nk'umushinga nahe ikabandi ko je mu ishuri nabitwara cyane naguma mbu wa mbere nabandi bana mu quartier cyangwa ndi basore bagize ikibazo bavye bamagara rabakarura kuri boaz nije nabahanura nibindi nari serieux none isutiye vraiment none ubona ngo no ushaka kuba umukomedi yego ndabikunda mugabo giruka basi ndarya umutima amenyo nyene tuva mu soko mu Kamenge ndayambaye abanzi urya sinakazi boaz none byagenze gute ni biki byabaye bose baratanga genza mu basi kuva ico gihe kuno citwa isoni cace gihera kandi ndiko nkina abari imbere yandi nabafata nk'utubuye nkabafata nk'imisenyi nka kina comedy nka twenza ego rero muri iyo myaka ya 2007 2008 kubandaza 2011 Bobo Kijege yaravugangwa cyane muri comedy ya mu gisagara ca Bujumbura rero comedy yagiye gabanuka cyane buke bivaye n'ivyigwa ibiga by'ubuvuzi medicine sicoroshe na gato mugabo sinabihevye narabandanya aho ni muri domaine artistique narakinya amasinema menshi masinema twarahura n'ibibazo ari sinema nakinye ndi Diamond ku buryo barantinya byasho no kunyafecta no muri akakazi kanje ku buryo ndibuka no Diamond abaganga sibakuvura wa mu Diamond agira tuvuga je ndibuka nkikorera muri rwakarede ngiye kugira tour muri pediatrie nkinjira gusa muri tondi kumwe n'abanyeshuri bari nyuma yanje nza numva umwana arakomye induru ngo yo mama ndafuye Bobo Kijege kubereke imva filme ya ni filme yitwa Nesha nakinye donc ndiki Diamond yaritwe cyane donc abona visage yanje abona ndinjiye acayibuka visage rakomye induru umva byakibinyafecta mu kazi kanje mugabo apart y'ivyo turahura n'ibibazo bitandukanye bivaye na hall bakinye bagaca bikubonamo rero domaine artistique naribandanya no ndacakina hama nkaba ndumuririmbyi ndaririmba umva ko navukiye mu bakozi b'Imana papa na mama no muririmbyi afise 74 ans ubu mu myaka 74 nawe aracaririmba n'umutamakaza kuze mugabo nuwaje muri studio gasore indirimbo ntuwomenya ko ariwe rero naribayemo ikindi naco ndumu musicien je ndumu musicien guitare ya mi instrument préféré cyangwa nkoresha cyane ni guitar bass and mo bassist kandi mwiza cyane gose cyangwa bafise utuntu tw'ingufu uramutse kwibona bassist benshi nzi bamase bafise taye zimene igitare bass nico kitari cyambere kiremereye abantu bose bazi guitar bass bafise Ivan ntwihende rero apargo vuze guitar bass ndumu poete nsanzwe ndumu poete kandi nkaba ndumuvuga butumwa ndavuga ubutumwa kandi iyo mpano nayo nyine iri muri jewe haleluya uno munsi tuva ngaha twinjiye muri mpwemu twakijije twakize comedy twakinya amareresi twavuye byose ego ibintu vya Bobo Kijege ni vyinshi cyane nitobimara ava mu muryango wa papa we n'umupastori mama we n'umukozi w'Imana umuririmvyikazi ariko kandi afise Lydia wikunza sanzwe n'umuririmvyikazi nawe nyene ariho Pastor Jackson Nkeshimana umupastori nawe nyene akaba n'umuririmbyi ariyo Lawi mu producer ni producteur akomeye cyane afise na studio iwabo arafise studio mu rupangu
ariho kandi ariho yitwa nde umwana wa la witwa Hilda no nyene filme yashoboye kuhitinga cyane mbere harageze n'akaririmbo hari indirimbo yitwa Gezaho yaramenyekanye cyane iyo ndirimbo twashoboye no kina na filme ya famille ata muntu wo hanze arimwo famille gusa iyo filme yitwa Irambona nayo harimo ako kana kitwa Hilda Irambona kaba ya actrice principal mu bihe bihetse nk'umezi aheze hari umuntu yigeze gukata ka extra gatoya byitwa ko mukasi ariko amukubita cyane karakwiragiye mu réseaux sociaux ma Facebook bacayibaza ko ari realite oro karagace ka film ujya yitwa ko ari mukase ni shangazi wiwe ni mushikanje umva ya film ya famille umva bashoka kwiragiza umva ngo uyu mugore ni kivumu tumurondere agire iki yari film twakinye ya famille yitwa Irambona ni ku YouTube iriko Irambona ego donc famille yacu yose twagiye muri art donc dukorera imana mu ngabire zose zitandukanye ego bafise n'umu videographe yitwa project to Mika Olson mu videographe akomeye cyane umva bafise amahanga nta kintu na kimwe mwasize naje ndagira production video nk'izo filme z'ubwa mbere twatangiye gukina nije nazimonta ego n'ubu amafilme mwenda ya monta na production audio ndagira indirimbo zanje zimwe ndazikorera ego ego ni ibintu byinshi cyane ni ibintu byinshi ariko reka duhere ku bibazo bijyanye na comedy yego yavuze yuko yabitanguye kubikina icambere afise amasoni mugana ati ndaramenyera nashaka kumubaza byavuye kuri soutien ku sitiyo isotiyo byavuye ku sotiyo nagira mbaze inyuma yaho amasoni aheze agatangura gukina ku mugaragaro yoba yashoboye kuja mu bitaramo bitandukanye canke mu mahiganwa atandukanye nijyari yashobora kuba yaronse agashimwe nko mu mahiganwa yoba yaragiyemo murakoze cyane dego inyuma yo gutangura ubwo buzima bwa comedy muri aka karere ka Bujumbura ama conseil yakunze kuba barantumira nk'umukomedien muri ako karere donc aba comedien novuga ko bariko bahitinga no munsi ico gihe ntibari bwavugangwe kandi benshi muri abo bari abafan biwanje benshi baba inspiré na comedy ziwanje byatumye no munsi bakunda comedy batangura gukina ama comedy twashoboye kuja mu Rwanda hariyo competition yigeze kuba i Kigali théâtral mugabo ziri comique za comedy groupe nari ntwaye ibe ya mbere jewe mpabwa agashimwe nk'umu acteur principal yashoboye kuvyifatamwo neza yari muri 2012 yego ico gihe rero nyuma y'ico gihe bivanye rero n'amashuri ukuntu yaguma rero atera akomera ivyigwa bikomera byatumye ngabanya kariro gato kote comedy mugabo byantumye nshobora guforma abandi nashobora guforma abansubira aba successor kandi ubu nawe nyine bariko babikora neza kandi sinabihevye uburiya araba ama evenement spécial umushaka kumbona ndiko nkina comedy nagatanga ni docteur tubona karakina ego rero ikintu kiri muri jewe umva sinogiheba umva ico gihe rero bivanye n'ikibazo muri mubajije ego nashobora kuja mu evenement akomeye kandi nk'aho gashimwe nashobora kugatahana nuko ntari sur place nakwerekana na trophée nashoboye kuronka ico gihe ego nibaza ko tuza kwironka uwo ngo tubwiye ko waciye ugabanya akariro bivanye n'amashuri ubwo yoba ari amashuri gusa canke wavuze ati ndiko ndegera imbere ndiko ndakura reka ntegure batoyi banje bansubirire mu kibanza Okay, ico cyo ndiko ndakura sinagikorera ko cyane anire amashuri niyo yabaye empêchement ubundi bwo avec l'âge avec imyaka navuga ati ahubwo comedy ryoshe wikina uri umuntu w'umupapa gipapa baze uko kinirwa comedy n'agasore gatoye cyangwa kinirwa n'umuntu w'umupapa minga biraryoha cyane plus ari uko umuntu wakuze iki myaka ntikigeze kintera complexe ngo ndabihebe kubera imyaka no seulement muri ico gihe narahura n'ibibazo kuburyo mu rukundo nari ndimwo fiancé nari ndimwo uwo twari dukundanya avuga none bijya bintu kina no kuri comedy comedy mugabo re gitangaje rero je umbonye ndi kuri scene ndiko nkina comedy
ama mejeje gukina ukarondera wa muntu yakwa kina comedy waramubura baraza ngo ninde ngo nuyo ya ngo mengo siwe kuna ndi très sérieux none ngo ivyakina ntibimusa andeo ya scène ababaye undi muntu n'abandi undi muntu kubyo dushaka eske nu yari kwagira bya bintu yego rero umva igihe ico kibazo nahora naco n'abandi kumbe twiganye eske boss twigana médecine eske ma docteur futur docteur comédien mugabo barabiryohererwa bon nk'ubu twuri ahantu bon duteramisho duteraga kuri gatwenze cyangwa iki donc twarashobora kogera nkabacanga mushanye n'ibintu nk'ibyo mugabo rimwe nk'abantu proche banje cyane nk'uvuze ati côté fiançailles nari ndimwo yaragira du complexe no yabihebe bya comedy mugabo rero par contre byabaye mu ntango mu nyuma yabaye wa mbere anshigikira ashaka nako bazati twizore kwico gihe atayivuyemo puma yarayivuyemo mu yindi myaka canke nuba kibirimwo byarabaye mafi ivyo relation iyo ni indi nkuru turashobora kwiga kufungura ikindi gihe Okay, sawa birumvikana cyane. Mwumvise neza turiko turatera tuja imbere mu kiganiro cyacu. Turaza gushika ku nkuru nyamukuru y'uno munsi. Ariko kandi dusubiye inyuma gatoyi yatubwiye kuvyerekeye groupe Faraja Group. Nimwe mu ma groupe ya comedy amareresi yavuga mu maradio yashoboye kuvuga ngo cyane nga mu gisagara cya Bujumbura cyane kuri radio Vyizigiro. Bakina bakebura bakoresheje ubuhinga butandukanye ibintu byinshi mashaka kutugira mu ncamake Faraja yatanguye gute mwagiye murakura gute impamba mwagiye muraronka na cyane ko mwakina ibintu murabakizwa byabakizwa ariko kandi ukatusanga ari ibintu by'ikinyamugi cyane murakaza cyane ego twe Faraja twatangiye muri 2007 nyene mwaka wa 2007 dutangura dufise intumbero yo kuvuga ubutumwa mugabo twarahuye n'intambamyi zikomeye koko abazo bwa mbere barabajene kandi abajene ahanini cyane ko musate twakira abakijijwe bwa mbere twatangiye twakira uwari we wese n'abadakijijwe kugira ngo mu nyuma dukoreshe kwa Imana ko objectif yari filme mugabo mu nyuma tutangura twumva tunakina no ma radio mu nyuma turugara tuza twakira abakijijwe gusa intambamye twahuye nazo ko majorité barabajene haro abaza rero barondera abademu ataje muri objectif yo gukoreka kwa Imana abandi bakobwa kaza barondera udusore batipe umva mu gisagara mva atusanga umengo ni ihuriro ry'imisore n'inkumi rero twege nk'abarongozi rero byatwe twaca tugira ikibazo kujera ko tusanga tutuje gukina uruko kina umugeti we turagwaye role imeze uko wagaca agomba kuyipratika ishe muri realite Nadia na Felix murakundana cyabashaka wacho bandanya tire bikina neza byacha bikinwa neza babandanije oya none wewe umbye uvuze ngo byacha bitoka bashaka ngo babaye role iyo role kibandanya no mu buzima busanzwe basta kubandanya ego rero ico gihe tugira ico kibazo kijanye no kubajera donc nge dushobora kubafata tubakurize mu ijambo ry'Imana mu ico gihe harabaye gutreya abo tubona ko bafite za ntumbero mbi donc Imana yarabirukana nyene natwe twabona nk'abantu wewe no we nikwiye kubandanya natwe tugumana n'abantu bari mire bashobora kuvuga ubutumwa biciye muri ivyo bikino ego iyo ntambamye ya mbere ntambamye ya kabiri nuko bamwe baza bifuza ko twobahemba or ni gikorwa c'Imana natwe ntuduhembwa ntajya vuga ati turabavuga butumwa ndiko mvuga ubutumwa kugira abandi bakizwe bagaca bagira ivyo bibazo uti atari uko donc bagaca batera ama désordre bivanye n'ivyo buko bakeneye amahera ego indi ntambamye naho twahura nayo nijanye n'abavyeyi babo twaba turi kumwe ko benshi barabajene agize ikibazo kindi mu buzima busanzwe bacavuga none televiziyo ntoja muri repeti muri agenda bagufashe ntibakwikanye ku ishuri genda abana akabagufashe natwe nta sponsor dufise ego twarahura navyo umwana agwaye acago tumufashe tumumenye natwe gukorera Imana izo nizo ntambamye zikomeye twagize uretse rero ni ntambamye ikomeye kwijanye no n'amafilme
filme zitwara uburyo bwinshi uretse ko twari duhiriwe ko turi aba producteur ntitwarinda kuriha amahera yo ya production ko ba cameraman twebwe nyene producteur aba montage twebwe nyene mugabo ico gihe nta makamera twari dufite basaba gukota ibibanze de déplacement tout ça ibindi byaradutwara uburyo cyane tumaze kina amafilme atari make pas moins de 10 arenga 10 kandi yose yagiye aronka donc akundwa cyane ego rero muri yo domaine a part yuko nagiye mu vy'ubuvuzi ndi no mu gihugu c'ubuhinde mu vy'ubuvuzi nyene nashobora gutemberera ama movie industry bakinyi donc migwi isanzwe ikina ama cinema naho nyene nashobora kuhakura ubumenyi niyo mpamvu muri no misi nagarutse kandi muri monde ya film n'ubu muri weekend zo muri tournage ya 3 jours à l'intérieur du pays hagati mu gihugu hari filme tuko turatuna bisaba amasene ya ruguru niyo mpamvu n'imishatsi n'ubwanwa abahananse kugira ko hari scene insaba ko no ko ngumemero ko nyene ego rero ndayibandanya nivyo umuziki gusa imyanya ntinyorohereza kuko bisaba ama repetition ama correction ngera nga kuri Eglise Emmanuel mu kigo banyine kwa Johnson ari Eglise Emmanuel no sengera poesie ndaforma abandi mu bya poesie uretse ko muri myaka slam tazi hari numva nkuze slam cyane umengo je opoloma no yinjiramo cyane mugabo twagira poesie zisanzwe mu myaka yeze bivaye n'ingene twazikuriyemo benshanga none wo kutize langue lettre wize scientifique via poesie wavyinjemo gutiko narabikunda cyane donc yo nkundi kintu naracinjiramo kandi nkagishiramo umutima wanje wose ni nkuko nashuye kugira cours ya espagnol nayigiye mu kuri centre jeune Kamenge abaratsi ko bagira makuru ndaciga cyane ndagira ama recherche ku buryo narabaye umwigisha wa espagnol ki espagnol nza nigisha abandi ki espagnol mugabo avec imyaka yaciye sindonka abo tukivugana unavuga ko mama ashobora kunyeshapa ubundi bwo ndo umuntu mfise umutwe ufata ningoga cyane kandi ikintu ndagikunze ndacinjiramo jewe wese ego uyo rero ni Dr Boaz Bobo Kijege yatubwiye byinshi cyane kubijanye n'ubuzima bwiwe kandi urazi yuko ntana aravuga aho nakantu gatoyi cyane Boaz nta mwaka urahera musohoye filme iryo reresi murashaka kutubwira turazi yuko BTV yari ngaha imaze gucisha yo reresi kuri BTV muncamake urashaka kutubwira kandi kwibutsa iryo reresi yari imeze ifise intumbero yihe ni muri Faraja Group ni muri indi group imeze gute murakoze cyane ego twashoboye gukina ireresi ku rwego rwa Faraja Group no rwego rwa Eglise Communauté des Églises Emmanuel bashoboye kuja hamwe bakavuga ati ko dufise umuntu asanzwe abimenyereye iby'amareresi toshaka gutanguza iryo vuga butumwa bice mareresi kuko hasanzwe hari gikorwa cyatangujwe n'umumissionnaire wa Communauté des Églises Emmanuel yitwa Johnson hamumva kwa Johnson no missionnaire yatanguje gikorwa yarafise iyerekwa canke vision kuja mu hagati mu gihugu kwerekana kugira ama projection y'ama filme no wico gikorwa cyabandanya buri gihe buri kwezi ari nkama weekend bagira descente suite kwerekana ama film mu nyuma bamaze kwiyumvira ati none ko tujya kwerekana ama cinema kubera natwe tutokina kugira nazo zerekanwe mu ruko gufasha abantu biciye mu nyigisho z'ama cinema basica dutanguza uwo mugwi baca bagira bakoko ari hondi barabinsaba kugira ndabafashe konse ndabimenyereye rero doruka gusora cinema yitwa Rusake aho nakinye role bamfatana umugore w'abandi mu hotel rero donc iyo cinema yarakunzwe cyane BTV mwari muhari umunsi wa lancement mwatugiye couverture médiatique kandi turanabashimiye cyane n'ubu ibandanya ikundwa cyane iyo film ego turi mu ndwi nyeranda siko sinzi aho usengera nanje ntuzi aho usengera ariko uko bimeze kose turaba Kristo siko ego cyangwa umuyisilamukazi nawo uri umuyisilamukazi uri muri mwezi Ramadhani ariko turaba Kristo nindi nyeranda hari indirimbo Boaz heruka gusohora ego turinjiye mu ndirimbo rero cyanaga umva ko nayenzi ngo ushaka ndaririmba
ego ushobora kuririmba ego ariko mambonera breo kuvuga nta maso yagiye ariko imbere yuko twinjira mu ndirimbo je nabise ikibazo mubaze ego nabise ikibazo uhereye mu mwuga tubwiye comedy gukina amareresi kwandika ivyese niko novyita poesie kuvyandika no kubivuga byose ariko ikintu ijambo yagumye koresha ni ugukorera Imana ariko ibihe tugezemo ubu haraba avuga ati jewe iki kintu ndagikoze nibyo no gukorera Imana mugabo iki kintu dukora ivyunguka ndi mu kazi yo bari mu vyunguka gusa canke yo bari mu gukorera Imana gusa avuga ati jewe ubutumwa ndabutanze buzokiza imitima nayo jewe Imana izora kundi kuntu bigenza wewe oje muri Faraja group bwa mbere bari kukwirukana ego kuri ico kibazo mubajije donc tuguma mu gukorera Imana si mu vyunguka ego kabonetse nako turakakira amafaranga niyo tuma cya gikorwa gitera imbere mugabo sinca ndagifatira ko ngira ngo bampembe imbere ko nkora bampa amahera no tubanza tugakorera Imana hama uwakunze ico gikorwa reka ndabashigikira cya gikorwa gitera imbere akaguhana n'uduhombi tungahe tukagufasha kunywa amata donc kugufasha bimva naco nyene ari cyiza ego igikorwa c'Imana igikorwa gisaba uburyo bwinshi n'ijambo ry'Imana ryo nyene yaba ubuvuga butumwa ibikorane n'ibindi byose bisabwa amafaranga igikorwa musanzwe muri ko murakora mwebwe uburyo muronka mukoresha mubukura he ariho akera bavuga ati ugiye ma eglise abazungu barasuka inoti abazungu barasuka inoti ya imisaada iva hanze n'amafaranga ava mu mashikano canke mu bigira 10 biva he abantu babakunda gusa bakavuga bati mugende mukore bigenda gute kugira ngo mushobe gukora ivyo bikorwa byose na cyane muri kino gihe aho kugira ngo igikorwa gisohoke uburyo bwinshi busabwa kugira ngo ico gikorwa kije kumugaragaro buragaruka ego murakoze cyane mpereye kumva ko nkora ibyo bikorwa vya filme mu mici ibiri muri Faraja Group no ku ruhande rwa Eglise mfatiye ku ruhande rwa Eglise uburyo twabukuye twarashoye tumaze kwicara hasi uti none ko filme saba uburyo twashoye kwegera bamwe mu bakozi b'Imana bashoboye gutahura ico gikorwa turababwira barashoboye kudushigikira niho twakuye ico twikwita umutahe tumaze gusora iyo cinema twigize lancement officiel twarashoboye kugurisha ama flash twakuyemwo ubwo buryo twakuyemo rero nubwo byatwere nk'umutahe ku bana dukora ibindi ama muri Faraja Group naho nyene intango tugitangura twarashoboye kwikoca twenyene ndibuka igihe twebwe bwacu twagurisha n'ibirato n'impuzu twambaye gadushoboye guproduza produit ya mbere ego naho byabaye nk'umutahe mu nyuma uburyo buvamo dushobora guproduce ibindi buvamo tugura machine tuvamo tugura kamera tuvamo tugura ibya nkenego byose rimwe byarashika n'abantu bakadushigikira bakunze kuko cacu ti vraiment reka tubashigikire ubundi bwo nta yandi ma sponsor ava hanze dufise badushigikira muri ibyo bikorwa abakristo bari bakera abakristo bari bakera bakagurisha ibirato bakagurisha uto batunze kugira bashobore gusora ubutumwa ivyambagwa kugira ngo bashobore kurondera umutahe wo gutanguza ibikorwa bameze nka jewe washobora kugurisha agahuzu kawe kugira ngo uje gusorera umukozi w'Imana akabrochette Okay, twako turavuga kuvyerekeye rero umuziki rero. Bana ko nonga duhagaze menganya akaziki nguma shaka gutamba. Tamba ariko ntabijabye. Ibi gihe. Eka je ntambi himbaza Imana. Ego. Kumbeshe. Nakubeshe gute? Nutambe rege. Ko urazi ko tugira tuje muri. Yega niyo ariko aravuza. Na no yezamba. Ego tingaha bari ko bavuza umuziki. Boazi tukaba turi kumwe nawe akaba ari no mu muziki uyu mugabo ntasanzwe ari mu bintu byinshi bitandukanye ure twagiye mu muziki watanguye umuziki wo guhimbaza Imana ryari
muri chorale muri wenyene groupe ya louange na adoration muri serine ku gicaniro byose ku karago hariya muri veye bavuga ngo baduze imisozi ni ryari ego murakoze cyane twebwe mu muryango twavutse turabana 9 abahungu 6 n'abakobwa 3 imfura yacu niwe nababwiye ko twavukiye mu muryango w'abakijijwe papa na mama bari barongoye ishengero ico gihe grand frère imfura yacu yari donc yashoboye kugira bakwe amenya umuziki niwe yigishije umukurikira ujya Pastor Jackson yatanguye kuvuza igitari afise ari mu mwaka wa mbere primaire ajya muri église Pentecote ku Ntahangwa ego primaire ego bagiye kuririmba ico gihe mama yarongoye bari bangoye ishengero na chorale abamizisiye bacamera nk'abagumutse mutaduhaye amaheruku grand frère ko yamaze kumuforma petit frère wewe Jackson bagiye kuririmba imbere babona akana kagiye gatora gitari baja kajya kana mukakijya gitari mama cabwira uyu ni waza kuvuza kugira igitari tumva cashika hasi bamushize ku ntebe rero we yaciye yigisha umukurikira yigisha ukurikira ko nyene ego Jenix nujya producteur lawi ego umva twigisha nuko niho namenye umuziki uko uretse ko ndumu bassiste ndavuza n'izindi instrument mugabo cyane guitar bass ego rero mu nyuma nashobora kuja muri chorale mpereye muri Sunday school tuduga buke turirimba nja muri groupe ya louange na adoration niyo nashobora gupratikira cyane rero umuziki wanje aho twari tugiye mu indi shengero ryitwa Hope Church niyo namaze igihe kirekire mvuza guitar bass ego urakunda indirimbo zo guhimbaza Imana ego indirimbo ukunda ni kangahe canke indirimbo yo muri kan bon ndakunda kantike ya 83 na cyane ko inanyinspira cyane gatoye ducishe ewe Kristo mutwaro wanje warawiremetse wishizemo igishingo canje umberi kimazi ko muri no bihe bya Pasika iyo ndirimbo imbere yuko ndyama iri nguma ndayiririmba uretse no muri bino bihe ko ndibuka icyo Yesu Kristo yamaze mu buzima bwanje aremera arapfa arabambwa ku bwanje rero iyo kantike iranyinspira cyane ego mubwiza mwijoro mwumvise ne ibitari bike yatubwiye indirimbo yawe ya mbere rero watangiye kuririmba muri studio urashobora kuba uyibuka hari ryari byari bimeze okay jewe rero nuko ntiteguye neza naye kubazanira n'ama audio mumvirize indirimbo zanje za mbere natanguriyeko kubera ko natanguye comedy indirimbo nje natanguriyeko ni indirimbo nayiririmbye d'une façon comique nari nkuze mugabo nacinshiramo effet yakana kandi iyo ndirimbo barakunda kuyivuza ku ma radio abayumviriza bibaza ko ari umwana mugabo naririmbye na effet irimo akanayivuze ndagujena na gitara kusike gusa ndayibuka mugabo bon ico gihe hari muri 2000 ben ntitwari bwanatangure na Farage ma 2006 2005 yari ndimbo ivuga ati humura Imana irakuzi niko karakarefre ego ico gihe nashima akavwa donc akaefe wamengo nakana ko karirimba nace mvuga jombe ko mgiza memesi kwa jombe kubera iki donc ushize voix yakanati nagomba kwerekana retard nagize ndicuze gituma ntagiye muri studio nkiri umwana cavuga ati gashefe gitwe yoko nabandanje ndirimba n'izindi ego ndabandanya uko bon ico gihe nije nayikoze rero atangiye kunyigisha ivya production niyo ese ya mbere kuri production natanguriye kwe mugabo nakushije acoustique gusa bon ndivugiza ingoma nyene muri computer n'ibindi nkoresha acoustique ego
mugabo ico giko ntari bwamenyere cyane line yangiriye nuze mixage donc angira mastering iyo ndirimbo yaje indirimbo iryoshe cyane abantu barayikunze ngo kajya kana karirimba neza kajya kana karirimba kombe yarije iyo ndirimbo yari amajwi gusa nta video nagize rero nagiye nevoluwa uko nyine nevoluwa basi mu nyuma basista banje nibo baririmba Lydia wikunze ubarikiwe ego nawe atangwe byo kuririmba grand frère yamusorera indirimbo jusqu'à bien tufise studio muhira ego banyinspira mugabo rero avec la médecine nivyankundira yuko ninjira kuko naraba stress cyane n'indome zo buganga ntivyoroshe uratubwiye ko iby'ubuvuzi byaciye biba byinshi cyane bimwe urahagarika ibindi uragabanya irya mbere wasohoye indirimbo ishobora kuba ifise amajwi n'amasanamu hari ryari na nyarirya wari ufise ibindi bintu byinshi biguhanze okay igihe nasohora video ya mbere si kera cyane ngo yari muri 2014 niba ntihenze neza hari muri 2014 ego beko haraze 10 ans beko yakamiego urumva ufatiye ibihe natanguriye ku muziki nige natanguriye kugira nawe nyene ko navuga ati none ko dufise kamera dufise studio kubera ikintogira indirimbo ibona ego mugabo sinayikunze cyane image zayo ko kijyagiye nta terambere ry'amakamera yari hari image zayo menga ntizaye zimeze neza ego indirimbo ya mbere ifise amasanamu n'amajwi wakunze cyane niya mu ndirimbo watanguye gukorera ni indirimbo naririmbye mu Giswahili ivuga ngo Mkristo shamba la karanga yari indirimbo irimwo amajambo donc ari donc harimo imfunyafunyo umukristo shamba la karanga aho navuga ati umukristo ni nk'umurima w'ivyema uti umukristo arahura n'ibigeragezo bijya bigeragezo ndombolea mwaze umurima w'ivyema basuka ko intabire amase ni ibintu bibi donc umengo ni ibintu bibi bigiye ko mugabo bijya nivyo biza gutuma ukura rero no mukristo iyo urukura n'ibigeragezo iyo bigeragezo niyo ntabire bireke bikuze ko nibizotuma ukura ukomera mu gakiza uva mu nakomeye iyo ndirimbo yitwa Mukristo shamba la karanga nayo nimvye mu ritme ya tarab mimi Mukristo shamba la karanga ritme tarab na 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 harimo ya majwi rero ndimo z'igitanzania nze hallo umuntu hava yitiranya na chambua kama karanga clip yayo rero yari meze yatamwa n'abadamu kujya mu na tarab bagira umuzinge bazunguruka video yaho nta nkifise ubu batamba tarab baririmba donc yari indirimbo nziza nayikunze ahubwo nzoyisubiramo nubwo n'ubu ntorohewe cyane n'ibyo ndimwe nikiyata ego rero ibyo nivyo bihe nabayemwo cyane ego ubu rero wagarutse mu muziki wagarutse gute wagiye ubunye ibikorwa byatanguye kugabanuka buke bwa ati cengira nsubire mu muziki ubuje gutereye mu muziki wipanze gute bon ubu nagarutse mu muziki ko naguma mbona abantu bambwira ati kubera iki waheje kuririmba uretse n'ubutumwa narashigira n'ubutumwa naho nyene narimeze nk'uheba mugabo nagarutse kandi ko nafise ubutumwa natazire ijambo message yindwi narungi kutu video mu bantu donc rero mu bye no kuririmba nagarutse bivanye na pressing y'abantu uti vraiment waririmba neza waraduhezagira garuka niyo nacamvuga ati reka ngaruke kuko jewe ndi occupé cyane n'ivyo by'ubuvuzi mugabo navuga ati meka meme na weekend sinobura n'iminota Mickey no composer amacha inkaja muri studio cyangwa nkaja gusora clip ego rero ubu nagarutse kandi n'izindi zikurikira muzozibona indirimbo tugira tuvuge kuri no ndirimbo yiwe indirimbo yiwe nshasha urabona aho twavuye umuntu ava kure urugendo rutari goroshe cyane rushura munsi tubwire rero kuvyereke ino ndirimbo yawe mu ncamake
wayikoze gute, inspiration yaje gute, byose ufise n'indi migambi imeze gute muri kazoza ka hafi na kakure? Murakoze cyane. Indirimbo ni indirimbo nataziriye twaracunguwe. Ni indirimbo kuko jewe kuba Yesu yarancunguye samutush boku ego. Rero naciye numvira ati noririmba indirimbo ivuga kubijanye no kwitanga Yesu yagize ko bwanje, nubwo nopfa abazo basiga ati vraiment quand même bivanye n'incungu kuba Kristo ari we Yesu Kristo kanaka yashoboye kugira icyo avyiyumviriye ko. Rero nashoboye kuririmba iyo ndirimba nataziriye twaracunguwe. Ndagira audio hari haheze igihe kirekire ngize audio yayo kuvuga clip naje kuyigira vuba. Mugabo nashatse kwerekana n'icyo muri ya film ndibaza murabona mu image Yesu akubitwa ari ku musaraba. Nashatse kwereka ukwitanga Yesu Kristo yagize ko bwacu, donc aritangira ubuzima bwacu, aremera arababazo aricwa kugira ngo twe duhabwe ubuzima, duhabwe ubugingo budashira. Ego rero ni inspiration nagize mfatiye ku kwitanga umuntu ashobora kugira uwundi bisanzwe mugabo adashobora kumufira. Mugabo Yesu aremera aradufira, aremera arafa ku bwacu. Ni indirimbo niyumvire gukora, uretse ko ibintu bijyanye n'urupfu ndagira iyo inspiration cyane. Nashobora kurimba indirimbo yitwa Kifo. Ni indirimbo narimvye igihe nabura umugenzi wanje wa hafi cyane, ndimba indirimbo yitwa Kifo hakina huruma. Nayo nshobora kuririmba. Ni indirimbo irimo amosozi menshi cyane, nayo nyine yagiriye clip abantu bariko barira amosozi menshi. Ego rero urupfu rwa Yesu nagize iyo inspiration ati vraiment ndirimbe ikiri ku mutima wanje nshimagiza, nshima Yesu Kristo kwitanga yagize ko bwanje. Ego Yesu yagize ubwitange bukomeye cyane igihe yazanga ku isi akavuka nk'umuntu, kavuka kwa Maria. Abandi bavuga ati kagahungu ka Yosefu na Maria, arakubitwa, arapfa, arabambwa, yabambwe kwanza atarapfa, arabambwa, arapfa, hanyuma araja mumva, ku munsi ugira gatatu arazuka, azukana intsinzi ikomeye cyane. Nico gituma twagize gute, twacunguwe. Abamwizeye bose baronse ububasha bwo kuronka ubugingo budashira no kucika abana b'Imana. Okay, so ibintu birakomeye cyane. Reka rero tumvirize ino ndirimbo tuyikurikirane, twaracunguwe, hanyuma tuze ngaha kugira ngo turabe ukuntu to heraheza kino kiganiro cyacu. Kumusaraba warabambwe kubwanje, uracumitwa uzirajewe, wasize joro n'icyubahiro, witwa umunyabyaha tacaha wakoze, witwika ivume kugira uncungure. Waracumitswe, waracumitswe, waracumitswe kugirambeho, warakubiswe wambikwa igitebo c'amahwa, warababajwe igitebo c'amahwa, imisumari mu birenge n'ibiganza, ucumitwa icumu mu rubavu, uraboroka, uraboroka. Eli, Eli,
wanje niki kikumebesheje waracumitswe 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 ugirambeho warakubiswe wamikwegetse bacamawa warababajwe nongagakiza twaracunguwe 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 n'amaraso ya Yesu twaracunguwe 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 n'amaraso ya Yesu mwami yesu ndagushimiye kuba waranyitangiye ku musaraba uremera urashinyagurirwa mwami wambika ubusa imbere y'abawe urakubitwa inyamaswa mwami wanje urabambwa yesu uzira ubusa uracumitwa ku bwanje ntibyari byoroshe ariko byari bikwiye kugira ngo mpabwe ubugingo budashira urakoze yesu urakoze yesu twaracunguwe 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 n'amaraso ya Yesu twaracunguwe 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 n'amaraso ya Yesu. Okay. Turahejeje gukurikirana ino ndirimbo. Je ndabise ikibazo kwereki urana di Pasika ni ku munsi w'Imana byahuriranye n'ino ndirimbo ko ico ciyumvira yagikuye yari amaze kumenya ko Pasika ari itariki 30 murakoze cyane ego rero clip yayo naragerageje kuyihutageza kugira ngo Pasika ntigere itarasohoka ntarayishira ku mugaragaro ego nenda bizi kurumva ko audio yasose kuva kera ncavuga ati reka ngerageze clip ndayinyarutse bya muri no misi ishe kuzohezagira abantu lo premier kandi Pasika yarenganye rero ncanshimye ko niyo mpamvu ubona muri no misi BTV gumu yivuza umwanya wose kuko turi mu bihe vyayo kandi iguma ihezagira abantu cyane ego iyo ndirimbo yakozwe na producteur Lawi uyo mu grand frère video yakozwe no mu producteur wundi n'umwana wa grand frère yitwa Mika Olson ego rero abo nibo bayikoze iyo ndirimbo ego ni indirimbo rero twaracunguwe ni indirimbo ni ntasho zikomeye cyane ku bantu bose basanzwe bakunda Yesu Yesu bizera ko Yesu yapfuye akazuka cyangwa Yesu bafite uko kwizera iyo ndirimbo nibaza ko dushobora kuyibatura abantu bose kandi tuzogera Pasika ngira turaza kubigaruka yego turaza no kwigaruka ko imbere yo kurangiza kino kiganiro cacu ariko kandi Boazi nawe nyene arashobora kuyibaririmbira araza kuyibaririmbira ego indirimbo ndibaza muri clip abantu baramaze kwibona nashushamo emotion aho nashuye no gukorora mosozi ndiko ndayiririmba ego kakapera gatoya indirimbo ivuga ati Igorogota kumusaraba warabambwe kubwanje uracumitwa uzirajewe wasize joro n'icubahiro witwa umunyavyaha tacaha wakoze witwa ikivume kugira incungure ego hallelujah uvuye hewe Arachunguwe
twaracunguwe n'amaraso ya Yesu twaracunguwe n'amaraso ya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Ushaka kuririmba nawe? Twaracunguwe n'amaraso ya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni indirimbo ivuga igikorwa gikomeye cyane ku bantu bizera Yesu. Mbega inyuma y'ino ndirimbo Boaz asanzwe afise ibikorwa byinshi cyane. Urashobora kumushingira naye Boaz iminsi yose twaba tuje kumuraba Boaz niwe muganga wa mbere, sinzi ko abandi baganga bataronka abantu baza kubaraba, ariko Boaz usanga afise abantu benshi kandi bose je nshaka Boaz ni je hari ibintu bitangaje umugabo biravana. Nibaza yuko ari ibintu byo kwakira abantu neza, twese tubimetrize. Jishaka Boaz uninjiye ako kantu naka kugira ngo umuryango wawe usanga abagwayi bose batonzi wawe bimeze gute? Turashaka kutugira ibanga ririmwo nuko je nafashe uyu mwuga wo kuvura ko ari umwuga wo kwitanga no kwitangira abandi. Jewe nshobora gukora nkibagira yuko n'inzara ibaho ku buryo n'abagwayi bavuga ati nicaye nkakira abagwayi marushanse aje nkiruka oma ubishika abandi baganga ugasanga yugaye kabine agiye gufungura bagwasiza abagwayi baremvye no kwitaho no kwitwararika abagwayi nicyo cyabaye ibanga ryanje rya mbere, kandi bikaba nshobora no kwifatikanya no gusenga. Ndasengera abagwayi je mbere yuko ntagura akazi misi yose. Umugwayi wa mbere dutanguranye nawe muri kabine ndasenga, nsengera abo ngomba nakire bose, nsengera imiti baza gufata ko n'imiti yakozwe n'abana b'abantu Imana yikoreremo, ububasha bw'Imana wikoreremo, nubwo yo bari paracetamol isanzwe igashobora kuvura ingwara zikomakomeye. Rero ico kiragira impact ko abo mvuye barakira, bituma benshi bagenda babwirana uti nakiriye kwa naka ku muganga naka baguma barangira nagendero nde Dr Boaz. Niyo mvuzo sanga igihe cyose abantu buzuye ngaho, kandi meme andeor inyuma y'amasaha y'akazi ndabagira na suivi. Je kenshi ngyama ntevye cyane, telefone yanje yamayuzuye message y'abagwayi, nk'ubu nshizemo connection shobora kwakira message zirenga 300 z'abantu banyandikiye ni box. Nshitse muhira umva ndagira n'ikibazo kijanye n'urugo kuko ego ngabo ndagerageza byose nkabiye umwanya ko tusanga, kandi singiza abagwayi sizo kubirengagiza ndabishura no message ngyama ntevye y'amasaha twebwe nyine abaganga dutegeka kuryama ku munsi. Jewe ubwanje nkurikiza kubera iki? Kubwo gukunda abandi kubwo gukunda abandi. Ivyo bituma rero abantu bankunda bakaguma babwirana ati genda kwa naka yaramfashije yarankurikiranye n'ibindi bitandukanye. Ego uretse ko naronse ubwo bumenyi butandukanye nakuye mu gihugu c'Ubuhindi bijanye n'ama je musanze médecin généraliste mugabo mu Buhindi nashobora kugira nashoboye kukongereza ubumenyi mu madomene yose. Mfise nk'abadamu sanzwe nkurikirana kubijanye na infertilité, kutavyara benshi. Mfise abadamu barenga 50 nkurikirana kubijanye n'ivy'ubugumba. Ego kandi bose bashinga intaye baguma uwavyaye unakurikiranye aca hamagara ubundi akabyira ubundi. Ego rero ivyo bica bimpintahe no gutuma abagwayi bagwira kuba benshi bankenera. Ego naje ndabishima nubwo binduhisha cyane, mugabo ko navuze ati numuhamagaro n'igikorwa cyo kwitanga ndiko nitangira abandi biranezera nubwo binduhisha. Nico nahamagariwe ndabifata nko gukorera Imana. Simfata amahera uti wewe rero je mfata kwanza amagara y'umuntu akire ibindi biza mu nyuma. Yego n'umuganga afise igishinga ntaye gikomeye cyane. Uno munsi tari gukorana ikiganiro mu gatondo
aratubwira ati nukuri igikunda nukuri bashe birababwiye nta benshi yatubwiye ati jewe mfise abagwayi benshi ku buryo ntashobora kubaho akanya ubundi atari ko munashobora kuzaya amasaha aya naya avyokunda rero ashira ubuzima bw'abantu imbere ariko kandi azi ibintu byinshi biti bituma twamukoze ko ku ngwara zitandukanye umva ego reka tubone nakajyo nko gutanga umuco aravuga ati none bavyumvise ariko umva ku bumenyi ari bavyumvise yuko umva na umene ku mutwe ugwaye ukuboko ufise ntumva abishoboye kandi Boaz umufa kumubwira ati uno munsi dushaka kuvuga kuvyerekeye ingwara nshasha yitwa ari ingwara yitwa iya ngwara y'amaso yitwa gute yitwa gute iya ngwara agaharage acha kubwira okay ego nta abisigura neza cyane kandi birashika kunyota yaba ariko baradukurikirana cyane gose nako nyetse tukamubaza ivyo bigenda gutega Boazi ibintu byose bijanye n'uyego byose bavuga ati none imeze ingwara nyinshi arafise ko ubumenyi barashaka umuco murakoze cyane ego kuri ico icambere nkuko nabivuze je no médecin généraliste c'est spécialité cyangwa spécialisation mu kintu kimwe ivyo byose nibwo abumenye mumbwira ati nkeneye mumbwire iki nkeneye mumbwire icumushatsi nkeneye cyumye cyinza muraziko ikintu muramubwira byinshi ngabwira sawa ingo nuko ndabifitiye ubumenyi igihe je nagize amahirwe yo kuja mu ico gihugu c'ubuhindi nkorana n'abaganga bakomeye cyane basanzwe barongo ibisata bitandukanye muri OMS nibo babaye donc nibo bashoboye kumforma narakoye mu bitaro bitwa Apollo Hospital bifise ibitanda 12,000 by'abagwayi narakoye mu service atandukanye kandi bivanye n'umwete wiwanje bose narirondera kandi bakankunda abo baganga umwe nava muri service biti no amezi kanaka uri affecté muri service kandi barakunda kutugira ama expose usanga rero tugiye muri gynecologie wikwaza ndi umuginecologue tugiye mu vyashirije umenga ndumushirije tugiye mu vyawe rero umenga ndumuherere tugiye mu vya pediatrie donc nuko naronse iryo bakwe ryo gukora nabo baganga bafise ubumenyi bukomeye cyane rero naje rero ubwanje kwironderera buriya la médecine est vaste umwanya n'umwanya je nta mwanya ngira wo gutakaza ndi libre usanga ndi consome ibitabo usanga ndiko nkurikirana dufise abo baganga ikindi kimfasha nuko abo baganga twakoranye dufise group WhatsApp baguma tumeta à jour bishasha kumeta à jour bituma biguma byungura ubwenge bw'iwanje rero benshi hari nk'umudamu je mperuka gufasha yaramaze imyaka 17 ataravyara ubu yarafise 43 ans yareko arira ati ngo menopause ntaronsa akana ati naragerageje hose mugabo ngo hari umuntu yakundangiye ngo ngo mugabo byose ntayo kwizera mugabo ndazi nkabuze ko nabandi nizera bakomenga byabananiye nabwira izere yuko Imana ishoboye reka dusenge cya turasenga mbere rero ndakwandikira imiti ego kandi ndakubiza kugira suivi bizogenda neza yaravyaye aho yari mu mwaka uheze yaravyaye n'umwana yamwisize na giwanje yes arakora amen byose ndabishimira Imana so ubumenyi bw'iwanje ndabishozwa n'Imana Imana niyo binshoboza nimba ari ntahe zigenda zivuga nga hirya no hino byose biza ku bw'icubahiro c'Imana ego nawe ntiwihebure bizawe bizosohoka ibiki jawe ndasikibaza kubijanye n'ubwo buvuzi wavuze ko ushobora kumenya ingwara zitandukanye nka muganga Boaz ashoboye gukora mu bisata bingana gute mu by'ubuvuzi okay medicine iri large ibisata byose ndabishoboye ego byose yarabishoboye gusa turi muri indwi Pascal n'indwi nyeranda niko babivuga turashaka nk'umupastori rero ibisata byose nk'umupastori atubwire nk'umuvuga butumwa si umupastori sinzi ko ari umupastori atubwire ubutumwa bujanye n'ino ndwi na cyane kugira ngo abantu batandukanye bashobore gufashwa dufate no ku ndirimbo yawe twaracunguye
murakoze cyane ego kubijyanye n'indwi turimwo yo kwibuka intsinzi twahawe twaronse ku bwa Yesu Kristo misanzo Yesu Kristo bivanye no kwitanga yagize no Yesu Kristo ari butatu tagatifu data mwana na mwemu yera Jésus Christ donc we imana yarungitse umwana we w'ikinege we Yesu Kristo na Yesu ni imana mugabo ni imana mwana ego aza kugira ngo aducungure bivanye nibihe muri yo myaka iheze umuntu kugira ngo ashobore guharirwa ivyaha ashobora gutanga ikimazi cy'intama nibindi mugabo Yesu Kristo imana mu juru habaye namati ninde yoja gucungura mwisi Yesu nyavuga jewe mugabo yarazi imibabaro aremera araza araducungura aramera arababazwa ivyabaye byose yarabizi kuko yari imana aremera arabazwa kandi biboneka ijambo ry'Imana tubwira yuko nubwo yari imana uwo bari yabwumva nyene physiquement nkuko wowe umuntu ubwumva ego aremera aracumetwa arababazo aricwa mugabo aho vyabaye kugira ngo jewe na wewe duhabwe ubugingo budashire ko Yesu yarakoze kuba gikomeye aja ni kuzimu ya Satani funguruzo ego rero intsinzi yahabaye kwabaye kunesha kuri kuba Kristo nayo mpamvu Pasika igeze twibuka iyo ntsinzi Yesu Kristo donc ukunesha intsinzi yabereye Golgotha. Amen. Tumushimire cyane Dr Boaz mu buhinga bw'ivyuma tugira yuko umwanya urangiye. Tumushimire cyane Negrita. Tumushimire cyane rwose bimva mutima. cyane rwose reka tumushimire nuko turiko turasezera cyane yari kudushiriramo isengesho kugira ngo turangize neza hamwe n'isengesho cyatuta ego reka dusenge amasegonda ego mwami Yesu Kristo mana wari misini joro kimwe kizima turagushimiye kandi tunashima kubw'ijambo ryawe n'ikiganiro tugeze muri no mwanya mana urahezagira bano bamesha makuru bitanze kubwa kino kiganiro Yesu ndasabiye imigisha ino TV BTV iritanga igakoresha uburyo bwawo kugira ngo abantu bashobore gufashwa muri ubu buryo cyangwa buriya ndakoresa bare ko batwumviriza baturaba mwami ubagirire neza turi mu ndwi nyeranda aho twibuka intsinzi Yesu Kristo yagiriye ku musaraba kugira ngo duhabwe ubugingo budashira mwami reka umwe wese mwami ino ndwi zo mubere mu intsinzi mu buzima bwiwe yaba mu mitwaro yiwe yaba muri byose byananiranye ariko Yesu amubere intsinzi ivyapfuye byose bizuke maze aronka intsinzi maze abe kwishurwa mwami tubisavye twizeye kugiye kubikora ni mu izina ryawe Yesu Kristo amen amen. Bye turabashimiye mwese turabashimiye Boaz turabashimiye Niki Ciza turashimiye naje ndishimiye turashimiye Imana yo mu ijuru amen bye